Muy buenas tardes Mwiriwe neza a todos los hermanos bene data mwese reunidos mukoraniye hamwe hoy domingo uyu munsi kuw'Imana 5 de marzo de este año z'ukwa gatatu 2023, muno mwaka wa 2023 dándole la despedida muriko murasezera al cuerpo donde moró umubiri yahora bamwo nuestra hermana Elisa mushiki María wacu de Elisa Paula, Maria de Paula la cual ariwe Dios la llamó a descansar Imana yahamagaye kuruhuka y kandi se encuentra en la sexta dimensión ari mu buringanire bwa gatandatu disfrutando de las bendiciones yigina imigisha que Dios tiene Imana ifise para todos los creyentes en él. ifitiye abayizera bose Allí hariya aranezerewe mirando hacia acá araba hano y se ndetse encuentra con el grupo ari kumwe n'umugwi de este tiempo final, wo muri iki gihe ca nyuma los cuales muy ari pronto bo volverán vuba cane a estar con bazogaruka nosotros. kubana natwe. Vean que ella Murumva ko we de 27 años, ku myaka 27 a imyaka menos que no sea por un accidente o por kiretse alguna abaye enfermedad impanuka canke indwara runaka que tenga la persona, umuntu yoba afise, muere umuntu apfuye afise imyaka nk'iyo 27 y en esta ocasión pues muri fue kano algo kanya rero cabaye inesperado, ikintu kitari citezwe porque cuando le llega el kuko momento iyo en que la persona hageze igihe ubwo muntu ya Dios igihe Imana tiene en su programa iba yarategekanije mu mugambi que llegue a wayo su fin estando en este cuerpo, ko umuntu arangiza iminsi yiwe akiri ngaha muri uno mubiri kubw'ikintu icyo ari cyo Dios se la cose lleva. Imana O se lo lleva. O iramujana sea que ni ukuvuga ko ya los días de cada uno de nosotros iminsi están y'umwe wese muri twebwe yagenywe n'Imana kandi vyongeye el número de los escogidos n'igitigiri para ser c'abatoranijwe resucitados también bategerezwa ya kuzuka está determinado por naco Dios. nyene cagenywe n'Imana. Ahora también están Hariho kandi na babandi por los cuales kugira ngo ntibazimire Imana ibajana, y así nuko es mejor que estén allá tranquilos kandi ni vyiza yuko boja hariya y no causen bakaruhuka problemas acá ntibateze en la ibibazo ngaha ku isi. tierra. Y otros Abandi nabo Dios entonces les acorta Imana los días irabagabaniriza iminsi para que no hagan ikabapfunyiriza iminsi daño a la obra kugira de ngo ntibonone igihugu Dios. O c'Imana. sea que hay Ni ukuvuga yuko hariho imigwi itandukanye de seres humanos y'ibiremwa abantu ari bo ya están determinados por Dios. bamaze kugenywa n'Imana, ariko kuri aka karoro ka Elisa Maria de Paula wewe Es wewe una creyente en el ni Señor, umwizera en umwami, este tiempo final umwizera wo muri iki del gihe ca programa nyuma, divino. Y ella yizera umugambi w'Imana kandi we ni umwe mu bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, umwana w'umuntu muri kino gihe bakazuka. pero tenemos que estar conscientes Ariko dutegerezwa que hay kuzirikana personas yuko hariho abantu que Dios se las lleva antes Imana ijana hataragera por una u otra cosa, kubw'iki na y kiriya los días son kubw'impamvu iyi entonces n'iriya, acortados. nuko iminsi igaheza igapfunywa Pero en el ikagabanywa. caso de Elisa Ariko kuri Elisa we es como el caso de Lázaro. ni nk'akakarorero ka Lazaro, Él, ariwe yari afise isezerano yuko we Yesu ko azomuzura en el día postrero, ku munsi wa nyuma. en ese momento era, Mw'uwo mwanya yari ngaho, pero Marta, ariko Marita ella sabía que we iba yari a azi ocurrir una yuko resurrección hazoba en el umuzuko día final, en el día ku munsi postrero. wa nyuma, ku munsi w'iherezo. Se cumpliría también con Lázaro, porque Ari wa muzuko uzoshitswa no kuri Lazaro, kubera ko we iyo atazuka ngaho nuko yari guca aba uwo uwaba mu isezerano rya kera. Ariko Jesús resucitarlo, Yesu mu ya las kumuzura, palabras de Marta, entonces, amajambo ya Marita rero ngaho vienen a hacerse realidad, porque yaciye ahinduka entonces ukuri, Lázaro kuko Lazaro vendría a ser parte de un azoba cuerpo místico
azozuka, azoba uwugize umubiri w'ibanga wo mu isezerano risha. Yesu iyo atazura Lazaro, nuko amajambo ya Marita ntabwo yari gushitswa, ariko kubera ko amajambo Yesu yari yamubwiye ayo Marita yari yizeye, nuko iryo jambo ntirishobora gukorokera hasi, nuko rero Lazaro ategerezwa kuzuka. Rero murabe ngaho akarorero, kano karorero ka Lazaro tubisanga hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11. Haravuga ngo hariho waragwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yaragwaye, uyo Lazaro yaragwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Murabe ingene urupfu rw'abatonejwe n'Imana muri kino gihe ca nyuma, mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka, nk'uko cari igihe cy'ibiruko by'imfuruka hariya mu gihe ca Yesu, urupfu, reka tuvuge ngo urupfu kugira ngo tubitahure, ariko mwibuke yuko abizera umwami ntibapfa, ahubwo barasinzira. Ibyo turaza kubiraba hanyuma. Murabona ko urupfu rw'abatorejwe n'Imana bo muri kino gihe ca nyuma ntabwo ari indwara yo kubica, ahubwo no kugira ngo ubwiza bw'Imana muri kino gihe ca nyuma bugaragare. No kuvuga ngo no kugira ngo umwana w'Imana ahabwe ubwiza n'iyo ndwara. No kuvuga nyuma y'iyo ndwara yari afise, kuko yari akiri muzima, kwari kugira ngo hanyuma azopfe Lazaro, nuko ubwiza bw'Imana buheze bwigaragaze. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro, nuko yumvise ko agwaye asubiraho hantu yarari iminsi 2. Iminsi 2 yindi ishushanya ngaho imyaka 2000 iyo ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririmwo rifise ino ndwara y'urupfu, kuko muri buri gihe haraje intumwa irahamagarira iregeranya abatoranijwe, ariko barapfuye, yaba intumwa hamwe n'uwo mugwi. Murabe iyo ndwara y'urupfu yaje uhereye ku kugwa, uhereye mu itongo rya Edeni, ariko iyo ndwara havuga ngo iyo ndwara si yo kumwica. No kuvuga ngo indwara yaje mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo si yo kugiyica, ahubwo nuko hanyuma ku iherezo, ku munsi wa nyuma, mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka, mu kiringo c'ubwami, niyo kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare n'umwana w'Imana ahabwe ubwiza. Hanyuma y'ibyo abwira abigishwa biwe ati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, abayuda baheruka gushaka gutera amabuye, none usubireyo? Yesu arabishura ati, none isaha z'umurango si 12? Ugenda ku murango ntatsitara, kuko abona umuco w'iyi si, ariko ugenda mw'ijoro aratsitara, kuko umuco utari muri we. Amaze kuvuga ibyo arababwira ati, murabaho yaragiye kubaho guhishurirwa gukomeye cyane abo bagendera mu muco. Ati, Lazaro mukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura. Mwibuke yuko we, mwibuke ko azoca mu buringanire bwa 6, kuko hariho ikintu c'ubuvugishwa cagiye kiravugwa, ico naco kizoshitswa muri iki gihe ca nyuma, kuko uburinganire bwa 6 buramurindiriye.
kandi ivyo biba imbere y'umuzuko, kuko intumwa hamwe n'umugwi wabo bazociga urubanza, kandi bigenze neza iyi ntumwa izozana n'umugwi wayo. uwo bitazogenda neza nawe mu gihe runaka ntabwo azogaruka, azoguma ngaho, azogaruka nyuma y'ikimpumbi mu izuka rya kabiri. rero bo ngaho barindiriye ukuza k'umwami, kandi ivyo bizoshitswa muri kino gihe ca nyuma, aho barindiriye hariya umuntu azojayo akabacira urubanza, no kuvuga barindiriye ukuza k'umwami. nk'uko Yesu yabivuze ngaho yuko yaragiye aho Lazaro ari kugira ngo amukangure, nuko abigishwa baramubwira bati mugenzi asangwa asinziriye azokira. yamara Yesu yavuga urupfu rwiwe, ariko bo bagira ngo avuga ku kuruhuka ko gusinzira. buno Yesu avuga bifoboye ati Lazaro yahwereye, ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo, kugira ngo muze mwizere. noneho nimuze tuje iyari. Toma ariwe hasa abwira abigishwa bagenzi biwe ati ngo tugende dupfane na Yesu. uyu Toma ni wa wundi hariya ku iherezo yavuga ngo mwacagihe ubwo babagore bari bavuze yuko Lazaro Yesu dukosore Yesu ko yari yazutse, yavuze ngo ntashize urutoke mu nguma mu nkovu sinizera. rero murabe, buri gihe yiyumvira aho yiyumvira akoresheje ubwenge. nuko Yesu ashitse asanga amaze iminsi 4 mu mva. iminsi 4, uyu munsi wa kane ushushanya ibintu byinshi mu mugambi w'Imana, kuko hari mu izamu rya kane aho yagendeye ku mazi, hamwe hariho n'ibintu byinshi byabaye mu izamu rya kane, aho kandi tubona na Yakobo ahura na marayika, aho umutwenzi wari utambitse. nuko turabona kandi ko ari mu kugarurwa k'igiti mugeni mu ntamboko ya kane, aho Imana izoshitsa isezerano ry'umuzuko hamwe no guhindurwa no kunyakugwa nako kuzoba mu gatondo kuva 6 kugeza 3 zo mu gatondo, niko mwenda Abrahamu yavuze. Betaniya hari hafi ya Yerusalemu, ndi ku murongo wa 18, nka stadiyo 15. nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubirura ku bwa musaza wabo. nuko Marita yumvise ko Yesu aje aragendera musanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati mugenzi, yaba wari hano musaza wanje ntaba yahwereye, kandi n'ubu ndazi ko ivyo wose Imana byose Imana yobiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azozuka. Marita aramwishyura ati ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. urizeye ibyo? nawe tegomeye mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. rero murabe ingene kugira ngo ubeho ibihe bidashira bikenewe kwizera Yesu, kwizera gushitswa ko kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu, no kuvuga ngo kuza kwa Mesiya hagati mu bwoko bw'Aheburayo. kwari kwizera uwo yarari we. uko kwari ko kwizera yategerezwa kuba afise kugira ngo abone ubwiza bw'Imana buri ko buragaragara ngaho. n'impamvu kugira ngo ube ibihe bidashira bikenewe kwizera Yesu, kwizera gushitswa ko kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu, no kuvuga ngo kuza kwa Mesiya hagati mu bwoko bw'Aheburayo. kwari kwizera uwo yarari we. uko kwari ko kwizera yategerezwa kuba afise kugira ngo abone ubwiza bw'Imana buri ko buragaragara ngaho.
we yategerezwa kuza kuri ino si. Uko niko bizoba kuri uno munsi wa nyuma, aho abatorejwe n'Imana bazoba bariko barabona ugushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Nuko mu kugira rero umugabane wa mbere ari wo mubiri wa teofaniya, barakiriye umwami Kristo mu kuza kwe kwa mbere, barogeje ivyaha vyabo, barabatijwe mu izina ryiwe, bakaronka bityo mpwemu yera, turonka umubiri wa teofaniya. Bityo twaramaze rero kwinjira muri ivyo vyaremwe bishasha vy'ubugingo budashira ku munsi wa nyuma, kugira ngo tuzoronke umugabane wa kabiri ari wo mubiri uhoraho hawe ubwiza. Hakenewe rero ko twizera ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami, kandi arico gituma ashitsa ukuza kwiwe, ni ukugira ngo aduhe umugabane wa kabiri. Nuko muri Branham yavuze mu gatabo c'imirongo, yavuze ngo tuzosubira kugira imigabane ibiri. Avuze ivyo aja guhamagara Mariya mwene nyina, amwongorera mw'ibanga ati, umwigisha ari ngaha araguhamagaje. Nawe avyumvise ava hasi n'ingoga aja ahari. Yesu ntibwashike muri iyo mihana, ariko yarakiri hahandi aho Marita yamusanganiriye. Buna Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamwirura, babonye apfuye hasi n'ingoga asohotse, baramukurikira bagira ngo agiye kuririra kumva. Mariya ashitse aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati, mugenzi, iyo uba wari hano umusazanje ntaba yahwereye. Yesu abonye ko arira, n'Abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba umutima, arawuhagarika, arababaza ati, mwamutaye hehe? Bati, mugenzi, ngwino urabe. Yesu ararira. Rero murabe ingene we yakunda Lazaro, yarakunda uwo muryango, kandi aho ubumuntu bwaragaragajwe muri Yesu. Ivyo bigumbagumba yarabigize ngaho kubw'urupfu rwa Lazaro. Abayuda baravuga bati, ingene yamukunda, ariko bamwe muri bo baravuga bati, mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshoboye kubuza uyo ngo ntapfe? Ubwo nyene babandi aho kuba bari ngaho bariko barashigikira birura umuryango, baciye batangura kunegura Yesu no gutegeka biciye mu vyiyumviro hamwe n'ubwongoshwe ivyo Yesu yaterezwa gukora. Ntibari bazi ibanga ryari ryatumye aja ngaho, ko kwari kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare, kandi kubera ko batari babizi kuko batagendera mu muco, nuko ivyaciye bibaza mu mitwe buri gihe ni za mpwemu zo kunegura no gutoteza, gucoceza igihugu c'Imana. Kandi kubera ko badatahura ibintu byo mu buryo bw'impwemu, nuko ivyo nivyo bica biza mu mitwe yabo no mu kanwa kabo, ivyiyumviro n'ivyipfuzo n'ibindi vyose buri gihe biba ari ivyo kurwanya umugambi w'Imana, kuko batagendera mu muco, ntibabitahura, ntibabizi ivy'Imana izokora mu gihe ubwo Imana ibiriko irigaragaza. Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yarisenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati, nimukureho iryo buye. Marita mujiki uwapfuye aramubwira ati, mugenzi, erega ubu aramaze kunuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati, data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'iri shengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ivyo, asemera n'ijwi rirenga ati, Lazaro, ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiriye kw'impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure
umureka agende. Rero en el día postrero, ku munsi wa nyuma que es en la etapa ariyo de piedra ntambuko angular, y'ibuye rikomeza en esta imfuruka dispensación del muri reino, kino kiringo c'ubwami estará proclamándose esa gran hazotangazwa voz iri jwi para que los rirenga que han partido, kugira ngo abavuye mu tanto mubiri de nuestro tiempo baba mu como gihe cacu los de ndetse las edades pasadas, n'abo mu bihe vyaheze escuchen la voz kugira ngo bumve del ijwi Hijo del Hombre y ry'umwana w'umuntu bazuke. ya Él ha estado obrando en We nuestras yamye vidas, akora mu buzima como bwacu hablamos hoy, nk'uko twabivuze uyu donde munsi, aho se ha detenido aho hagiye harahagarikwa canke aho hazohagarikwa vejez en nuestros ubusaza cuerpos mu cuando mibiri seamos yacu transformados. igihe tuzohindurwa, ariko Se ha ido deteniendo ariko hagiye harahagarikwa inclinación a las cosas de este mundo uko gusasirira Porque ibintu ya vyo ngaha kw'isi, estamos kuko en esta etapa. turi muri ino en la ntambuko, cual fue la intambuko etapa en cuando Josué ariyo ntambuko aho Yosuwa yabwiye abantu ati nimwiyeze kuko ejo uhoraho azokora ibitangaza imbere yanyu. ni ukuvuga ngo iki nico gihe en donde ya aho todas esas cosas bino bintu terrenales byose de este byo reino ku de las isi tinieblas by'ubwami están bw'umwijima siendo detenidas aho biriko en birahagarikwa nuestras vidas mu buzima para bwacu que luego kugira ngo se hanyuma estará deteniendo por completo hazohagarikwe mu mwuzuro esa parte iki gice que tenemos dufise humanamente, mu buryo bwa kimuntu la muerte, ariko ari urupfu rwamye ruri mu bihe byose by'ishengero que ha estado kandi rwamye matando rwica en su cuerpo físico mu mibiri ifadika al ser humano ikiremwa en este muntu tiempo, muri kino gihe con el control de la naturaleza, hamwe n'ubugenzuzi bw'ibyaremwe bufiswe n'ubukozi bwa Mose na Eliya ari Imana muri bo. estará no tan solo controlando la naturaleza ntibazogenzura ibyaremwe gusa biciye mu ijambo rivuzwe, ahubwo ijambo bwaryo ryamye rinagenzura uku gusasirira ikiremwa muntu camye gifise uku gusasirira ibintu vyo mu bwami bw'abanyamahanga. ni ukuvuga ngo ibintu byose bijanye n'aka kameremere k'icaha byose byagiye birakugwaho, bigenda birakugwaho, kandi umuntu agenda arahabwa ukwezwa, kandi hazogera igihe ubwo tuzoronka iki gitsibo c'umubiri uhoraho hawe ubwiza, aho tuzoba twamaze kuronka ubugenzuzi, aho bazoba barose ubugenzuzi mu mwuzuro kuri no mibiri, kandi bazoduhindura kubw'ijambo rivuzwe. uko niko kandi bizoba no bavuye mu mubiri nka mushiki wacu Elisa Maria de Paula, we azokumva ijwi kuri uno munsi wa nyuma kandi azozuka, kandi tuzomubona vuba hagati muri twebwe. nuko agakobwa kiwe k'amezi 5 nako kazomubona, kandi nawe nyene azohindurwa aronka umubiri uhoraho hawe ubwiza. ni ukuvuga ko yagasize gafise amezi 5, ariko vuba azomubona afise imyaka iri hagati ya 18 na 21 y'ubukuru, kandi ntibazokongera gutandukana. ibyo nivyo vyizigiro bifiswe n'abaturijwe n'Imana bo muri iki gihe ca nyuma, yuko hagize umuntu ava mu mubiri, kubera ko ari uwo mw'uwo mugwi utegerezwa kuzura hariya mu buringiri bwa 6, ko atakibazo na kimwe gihari, ko mu gihe gito cane ko tuzokongera kubona bene wacu dukunda. nuko rero umugabo wiwe Luka Karubaro hamwe n'agakobwa kiwe, akana kiwe, ndetse n'ikoraniro ryose rya hariya aho bahora bakoranira, hamwe n'umupasiteri Marcos Karubaro, ndabahumurije cyane kubwo kuva mu mubiri kwa Elisa Maria de Paula. kandi turabwirwa n'intumwa mutagatifu Pawulo mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4
verso murongo 12 wa 12 o verso 13. canke umurongo wa 13. Tampoco queremos, hermanos, que ariko bene ignoréis data acerca de ntitugomba los ko que muyoberwa duermen, iby'abasinziritiro para que no os ry'urupfu ngo entristezcáis ntimubabare como nka nosotros, babandi que badafise tenemos esperanza. ibyizigiro. Porque si creemos uko que twizera Jesús yuko murió y Yesu yapfuye resucitó, akazuka, así también aba ariko traerá Dios twizera con yuko Jesús a los que basinziriye muri durmieron en Yesu él. Imana Por lo izobazana cual os nawe. decimos esto en Iki palabra nico del Señor, tubabwira que ni ijambo nosotros que ry'umwami vivimos y que twashikirijwe habremos yuko quedado twebwe hasta bazoba la venida del bakiriho Señor, dusigaye gushitsa no kukuza k'umwami precederemos a los que wacu durmieron. tutazokwitangira Porque el imbere Señor mismo, y'abasinziriye con na voz de gatoya, mando, con kuko voz de umwami wacu arcángel y bwiwe con trompeta azoza de amanutse Dios, avuye mu ijuru descenderá del arangurura cielo, ijwi y los rirenga muertos en hamwe Cristo n'akamo k'umumarayika resucitarán mukuru primero. n'inzamba Luego y'Imana, nosotros los que maze abapfiriye vivimos, muri los Kristo que nibo hayamos bazobanza quedado, kuzuka, seremos maze natwe arrebatados abazoba bakiriho juntamente con ellos dusigaye en las nubes tuzoca para duteranwa recibir al nabo Señor mu en bicu el aire. dusanganire Y así umwami mu estaremos kirere, siempre con niho el Señor. tuzokwama Por tanto, tubana n'umwami. alentaos los unos a Nuko los otros con mwiruranishe estas ayo palabras. majambo. Que estas también sean palabras de Ese consuelo aya yoba para todos amajambo los hermanos yo kwirura bene data allá bose en bari Minas hariya muri Brasil, Minas Gerais, por la partida Brazil, de nuestra hermana kubwo y kuva mu amiga mubiri Elisa kwa mushiki María wacu de n'inshuti Paula, Elisa la que Maria prontito de Paula, la ari we vamos a vuba ver en cyane medio nuestro. tuzokongera kubona Que Dios hagati les muri bendiga, twebwe. Dios les Imana guarde, ibahezegere, Imana y que la ibarinde, paz kandi ese amahoro del Señor reine y'umwami en vuestros yoganza mu mitima yanyu. corazones. Dios les bendiga. Imana ibahezagire.